ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure agaseke mu kiganiro soma usubire cy'uno munsi tukaba turi kumwe n'undi mutumire akaba ari n'umukunzi wo gusoma ibitabo nagoma ndabasabe abidondore yongere atubwiye nico yateguye kudusangiza mu kiganiro cy'uno munsi soma usubire. Murakoze cyane je turi kuganira nitwa Elvis Gwamigabo abasanzwe nkunda gusoma ibitabo vyerekeye développement personnel. Cyane uravuze yuko ukunda gusoma ibitabo bitandukanye cyane ivya développement personnel none mw'ivyo bitabo byose wasomye uno munsi wateguye kudusangiza iki? Uno munsi nza kubasangiza igitabo canditswe n'umwanditsi yitwa Ricardo Kanyama yanditse ibitabo vyinshi. Hari igitabo yanditse kivuga kiti pourquoi se battre pour votre indépendance financière, hakaba ariho n'ikindi canditse ati la chèvre de ma mère. Arico uno munsi nifuza ko twoza kuganira muri kino kiganiro. Uravuze yuko uje kudusangiza igitabo citwa la chèvre de ma mère, gusa ko ariko baratwumviriza hariho nk'abadatahura ico gisigura la chèvre de ma mère, udushobora kudusigurira mu ncamake ico gisigura? Igitabo la chèvre de ma mère ni igitabo gihishura ibanga ryotuma umuntu uburyo ashobora gutera imbere mu by'amafaranga n'uburyo inyifato yiwe agenda aragira kugira ngo ashobore kugira gushika ku ndoto ziwe yifashishije uburyo bwiwe buke abafise. Coba canditswe nande none? Canditswe na Ricardo n'umwanditsi aturuka mu gihugu kibanyi cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko hagati aho akavuga yuko ashobora kuba nafise n'ubusanira bw'igihugu ca Angola. Avuka mu muryango w'abana batanu, n'umwanditsi akaba umugwizatunga bamwe bitaba homme d'affaires, akaba akora n'ayandi ma conference atandukanye atuma abantu batari bake bashika ku ndoto zabo mu kwiteza imbere bahereye ku bintu bito cane nkuko nawe nyene vyamushikiye. Yavukiye nkuko nabivuze mu bana batanu, ariko aca mu buzima bwari bugoye, aribwo kino gitabo no tuza kuganira tuza kugaruka cyane ku buzima yaciyemwo umuryango wiwe hamwe n'ikibano ciwe muri make. Ivyo nyene nivyo dushaka kudusangiza ahubwo tugira ku muriri. Ego tuza kuvugamo nk'abantu bashika batatu, hari ubuzima bwiwiwe we nabo bavukana hamwe na kuko umuvyeyi we yarasanzwe se wiwe yarasanzwe afite abagore babiri. Rero nkuko igitabo kivuga ati la chèvre de ma mère, ni uburyo ku myaka 6 yaciye abura umuvyeyi wiwe se wiwe. Ku myaka 6 bivaye n'ahantu yari yavukiye byaca bisaba yuko nyina aca asubirana inyuma n'abana biwe kubera ari système iri matriarca, bikumvikana ko atakintu na kimwe yategereza gusubiza iwabo. Rero byahavuye bibasaba ko bavaho bari gusigarana yabaye impene imwe, nta n'igitanda bashoboye kuvuga ngo barasubiranye inyuma. Iyo mpene rero barasigura yuko uburyo baciye bagenda bashitse muri iyo village, abana bari baramenyereye ubuzima bwiza, barasabye kenshi yuko mama wabo yuko iyo mpene boheza bakayigurisha kugira ngo bagure inyama canke bakayibaga bonyene ubwabo kubera bari bamenyereye ubuzima bwiza. Bavuye bayibaga? Oya, ntabwo bavuye bayibaga. Mama wabo yaranse kenshi gashoboka, ababwira yuko vyiza hamwe boramuka bayibaze ko ubuzima bwabo bushobora kuba bubi gusumba ubuzima bariko baracamo. Mugabo yemera yuko mu gihe bovyirengagiza ntibashobore kwibaga izoshobora kugwira ikabaviramo kubarihira amashure, kubaguriramwo impuzu, ari bwo buzima yagiye aracamo bwafashije kwiga amashure, ararangiza kaminuza. Mu nyuma yize ivyigwa vya filozofi, harahera imyaka ishika kuri 3 atararonka akazi. Mu nyuma aza kwibuka ukuntu yifuje kenshi ko impene bari barasigaranye nk'igisigi c'umuvyeyi boshobora kuba yarabafashije bakiga amashure gashika kuri. Aza kwiyumvira uburyo nawe yoshobora kurondera amafaranga anganya agaciro na ya mpene kugira ngo nawe ize ayo mafaranga azagwire avyare inyungu. Mukamunyemereye nkasubira inyuma gatoyi, hariho ubwo buryo bamaze kuba nkuko se yarasanzwe afite abagore babiri, umugore wese yatwaye impene hamwe n'abana uruvyaro rw'iwiwe. Ayandi matungo yose aca asigarana ayo ku ruhande rw'umugabo. Ku ruhande rw'umugabo kubera batari barabirondeye, barabihejeje vyose birahera hamwe basigara mu bukene. Ku ruhande rw'undi mugore atari nyina wa Ricardo, nabo nyene ya mpene barashitse kwera bwa buzima bwiza bari baraciyemwo, baca barayibaga bayiga inyama, iyo nyene bica birarangira. Muga ku ruhande rwa Ricardo yoyo yaraviragwira ibashikana kuri vyinshi.
igiti gice kigira kabiri arico ca nyuma ku gitabo ni kinini gifise impapuro zirenga amajana abiri aragaruka akerekana ko uko kuba barayibungabunze ntibashobore kuca bayibaga byabafashije ko ikigwira arerekana rero ko n'amahoveni abantu tugenda turonka mu buzima bwacu bwa misi yose umuntu ashobora kwibwira ngo ni amafaranga make ngo ntashobora kwishikana ko umuntu akaba afise indoto akaba afise amaproje ariko ntashobore kuyarealiza akavuga ati noshaka kuyashira mu ngero ko nituye amabanke nituye inshuti zanje zitunze mutunzi nurya muntu aronka amafaranga yinjiza agakuramo amafaranga y'amadepense akongera akabika icicumi c'amafaranga yinjiza kugira ngo aze investisa muri kazoza akerekana undi mukene abayabaye mu pauvre moyen nurya muntu aba afise revenu akaba afise muri izo revenu agakuramo amadepense akongera akabika n'amafaranga ayo mafaranga abika atandukanye n'uwo wa mbere navuze nuko aca agenda akayabika akavuga ati nzoyakoresha mu munsi mukuru runaka nzoyagura impuzu nzoyagura imodoka nzoyagura inzu murumva yuko naho abayabika umunsi umwe azoheva aca ayikora ko nonyene aje mu madepense nta kintu co kwinvestisa muri kazoza ashiraho ubundi mukene agira gatatu ni umukene yavuze yuko aba ari équilibré nurya muntu icarose aca gikoresha atacabika nta na kimwe abika wewe ikije aca gikoresha ubundi mukenere wa nyuma avuga ati twovuga ati nk'umurushwa mu kirundi ruhebwa ni wa wundi usanga amadepense akoresha asumbirije amahoveni ni wa muntu acazana n'inyifato usanga afata amadeni atanzona abasha no kuyishura akagira escroquerie akagira n'ububandi bundi butandukanye rero agenda arerekana akagira ati agaruka kuri ca gitabo ciwe avuga rya jambo ry'umutwe bwatira chef de ma mère akerekana ko babandi bo kwa sekuru wiwe basigarana ibintu barabirose baca barabikoresha byose bica birahera murumva yuko umuntu aca agenda yisitiwa kuri rwa rugero rw'abakene hamwe rero n'undi abironka wewe umva ko umuvyeyi wiwe mama we bamuvyara yararose ya mpene arayirekiragwira urumva yakoze ya investissement ariko amaze guheza akamara imyaka 3 yarahejeje amashure akarondera akaza akakaronka n'akarosa akabona ntigashobora gukwiza ivyankenerwa yarakeneye yasubije amaso inyuma abona yuko umuvyeyi wiwe atari yarize amashure ariko yize amashure mugabo bimunaniye gushika ku butunzi murabona ko umuvyeyi wiwe atabwo yari yarize ariko yarize arabona yuko amafaranga aronka ya mpene yarose ayireka ikagwira niyamara kugwira azogera akuramo ivyo akeneye kandi ubutunzi bugira bushira kubandanya yarabigishije abana arabagaburira arabahereza ibintu byangombwa uko ko investisa kwiwe nuko kuntu yashoboye gushira abana mu mashuri bakiga bagashika kure rero Ricardo yaravuze ati kubera kije nashoboye kwiga amashuri nanje ntushobora kuri buno buzima ndimwo kugira ikintu nkoze kugira ngo mpindure akazi ka mbere yatanguye kuronka hembwa amahera 15 y'amadolari 15 dollars aca yifatira ingwe yuko icicumi cyayo mafaranga yaronka azogenda arakibika kugira ngo akwize agaciro uwo mukangana na yampene kuko impene muri ako karere yagwa 50 dollars murumva igihe byamufasha amezi 5 agenda arabika n'yandarenga cyari igikorwa rero kidasanzwe byashuje kuvuga ati ivy'abavyeyi banje baciyemo reka bimfashe no munsi mu byo ngenda ndaronka yari ndiziganiriza kugira ngo shike ku bihangira ikintu ciza numvise nokuramwe hano kandi na Ricardo arico camufashije kugira ngo ahinduke uno munsi aba ari umuntu w'umumillionaire aba ari umuntu azwi umuntu wagwiza atunga abanafasha n'abantu benshi ni ku rugero rw'umutunzi umutunzi araronka amafaranga nk'uko umukene yaronka ariko inyifato zabo nizo zica zigenda zitandukana umutunzi araronka amafaranga akayakoresha akanasigana n'ayandi azomuviramwo kuinvestisa mu migambi yiwe yakazoza kuko mu buzima birasaba yuko twiteganiriza ubuzima bw'uno munsi n'ubwa kazoza inyifato rero ibereye ni y'umutunzi yuko amafaranga yose uronka cyo ikintu cyo cyose wo uronka uburyo igerageza gufata icicumi c'ivyo uronka ukabibikira kugira ngo ejo ushobore gushinga entreprise canke societe runaka uhindura ubuzima bw'abantu kandi nawe amafaranga azanane mu mice ibe itandukanye rero kuronka amafaranga ukayakoresha n'umugenzo mwiza ariko ku bantu bakene nabo nabantu nivyo bayaronka
ariko baca bayifatamo neza. Rero uburyo bwiza bubereye nk'uko igitabo kivuga ati ibanga ryo gushobora gutera imbere cyangwa kugira ubwigenge mu byo ubutunzi n'uburyo bw'uko ugenda wizigamiriza kazoza. Gerageje kumviriza ivyo wagira tubwira muri iki gitabo, Ricardo numva umengo itanguye kuba mu buzima bwiza arabatunzi wabo, hama haragera igihe aba umuntu w'umukene, hama numva umenga yarasuye araba umutunzi. Ivyo bintu numva umenga sinumvise isano bifitaniye. Isano rirahari. Twavuga tuti umuntu ashaka kuvuka ari umutunzi akaba ari umutunzi akarinda agapfa ari n'umutunzi. Nkuko umuntu ashaka umukene akaba mu bukene agasaza kandi ari umukene. Cyangwa umuntu akavukira mu butunzi agahereza mu bukene. Byose bivana nuko umuntu yagiye yitwara. Ubuzima bw'iwara burafise indoto, burafise icitegererezo, arafise ahantu agomba gushika. Ibyo byose bivana n'indoto. Nimwe Ricardo yavuga ati iyo umuvyeyi wanje ataza kuzigama impene yararose nk'umurage ubuzima bwacu bwari kubuca buba bubi cyane. Byumvikana yuko byose bivana ku ngingo uba wifatiye ku buzima bw'iwawe kandi wewe ni wenyine ubwirizwa kuba responsable ukavuga uti ndi ngaha nifuza gushika ngaha muri kino gihe ntegeza kwigenzuko. Nk'abantu bariko baratwumviriza wobahanura iki haro nk'abantu iyo umuvyeyi yitavye Imana ibisigi bisigaye ucu usanga vyanse n'ingena rero abantu gacu usanga nivyari bihari babisesaguye wobabwira iki? Ivyo birakunda gushika ivyo bituruka cyane kuba umuntu aba yarose ibintu atigeze yitegurira. Ricardo murabona yuko yerekana ku ruhande rw'umuvyeyi wiwe aho yavuka basekuru biwe n'abandi basigaranye uwo murage watigeza kuba uri mu bana baciye bawusesagura kubera iki batigeze bamenya uko warondewe. Mugabo iyo abantu bo baba bazi ibintu byavuye banamenya n'ukuntu banavyitunganyamo. Ivyo ni ibintu bishika kubera iki biba bituruka kuko atangingo y'ivyo bashaka yigeze ibaho ibintu babirose uko nyene baca babisesagura uko nyene. Murumva ko no muri kino gitabo vyigezwe kuvugwa yuko amatungo yose bari basanzwe bafise umuvyeyi we yari umuntu w'umu-entrepreneur akomeye ariko vyarageze ahantu birayonga vyose birahera. Kubera iki baragiye ko barabikoresha batazi ukuntu vyaje. Umva urashobora baca bisanga muri bwa bukene bw'uko usanga bakoresha ama dépenses batabanje kuraba les revenus. Izo revenus nawo zimenya iyo zikorera. Nakaye kajambo kanyuma wabwira bariko baratwumviriza none. Nakajambo bwa mbere ko kwibutsa abantu kwiga gufata ingingo no kugira ihitamo mu buzima bwabo. Murabona yuko Ricardo yarafashe ingingo amaze kurangiza amashuri aheza imyaka 3 atakaza afise. Yaciye yifatira ingingo yo kugenda araziganya. Ukuziganya kwiyo kwamutwaye imyaka 7 kugira ngo no munsi abageze ku rugero rwaho yitwa umumillionnaire, umu homme d'affaires, umuntu w'icitegererezo muri Afrika kana handi. Abantu bashaka kurabira kugira ngo ubuzima bwabo bushoboye guhinduka. Akajambo rero nogira ko kandi nibutsa abandi no kumenya yuko igihe cyose ubuzima bwabo babwiza kuba responsable y'ubuzima bwabo. Nibategere yuko hari umuntu agiye kuzobahindura ubuzima, hari amafaranga bashaka kuronka azobafasha gushira mu ngiro ya migambi yabo, bakabona ko bonyene ubwabo arahabo kwiganiriza no kumenya ico bakeneye n'uburyo bashaka kukironka mu buzima bwabo. Urakoze kudusangiza ivyo waje utuzaniye vyose. Nagomba nsabe abari ko baratwumviriza yuko bo babagize ico basigaranye mu vyo watubwiye vyose. Nongera ndagushimira yuko ikindi gihe twakwikoze kuze ngo dusangize ibindi bitabo kuko ndumva ufise vyinshi wotubwira uzotwitabe. Ndabashimiye kuba mwampisemo nkaza muri kino gigano muri Somusubire. Ndabizeza yuko ni mu kindi gihe mwashatse kumba ndi ngaha nzobitaba. Urakoze cyane nagomba shimire n'abariko baratwumviriza yuko tuzoba turi kumwe no mu kindi kiganiro Somusubire kizokurikira.